Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho kuko biboneka neza ko yananiwe gutwara igihugu c'u Burundi. Ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi birerekana ko iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi, akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abo bafatikanije gutwara igihugu c'u Burundi bose batanga imihoho na rya Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko ata muntu n'umwe unyuruza amatungo ya leta urya ibiturire azigera ahana, akavuga ko ahubwo bose bazagendera rimwe. Ibi nyine akaba ari ibintu byerekana ko mu Burundi ata butegetsi buhari, koko Perezida Evariste Ndayishimiye yamenye umutegetsi ubona utuma igitoro kitaza mu Burundi ntiyamuhana, kandi biboneka neza ko biri kwica igihugu c'u Burundi ku rugero rukomeye cane, cyangwa se ni remetanya yakoreye abarundi canke se ashaka gukorera uwo ashaka gupfunga, nk'uko yabigenje mu mwaka wa 2022 akavuga ko Bunyoni ariwe utuma igitoro kitaboneka mu gihugu c'u Burundi, bigatuma ahita amufata akamupfunga. Kugeza uyu munsi abarundi batari bake bakaba babona ko Bunyoni yarenganijwe ku rugero rukomeye cane, kuko icyo yazize n'ubundi n'ubu kiracyahari, ahubwo cyageze ku murindi ukomeye cane. Kubona abashinga amateka bubakiwe sitasiyo yabo y'igitoro ntaho bitaniye no guhemukira abanyagihugu babatoye. Ibi ni ibintu biteye ubwoba byashikirijwe n'umugambwe umwe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho uwo mugambwe yavuze ko kubona abashinga amateka bubakiwe sitasiyo ari nko kubanumya kugira ngo ntibagumye kuvuga ku bibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari ikimenyetso kitabesha ko iyi leta Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. Amakuru y'uko Ndirakobuca ariwe uriko baratuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi nayo ni menshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake begereye Perezida Evariste Ndayishimiye bemeza ko Ndirakobuca umushiranganje wa mbere ariwe uri gutuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo asenyure intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Ndirakobuca nawe akaba abona ko Uburundi butakigera butera imbere mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe ukirongoye igihugu c'u Burundi, akaba ariyo mpamvu ari kuzibira igitoro kugira ngo abarundi bave mu gacerere bajye mu babarabara bamagane ubwo butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Ahakorera ikinyamakuru Iwacu haratewe amabuye ndetse hakorerwa ibindi bintu biteye ubwoba byerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi, kandi akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba byerekana ko mu Burundi ushikirije ibyumviro bitandukanye n'ibyo CNDD-FDD ishaka wese agirirwa nabi. Murazi nk'ibimaze iminsi bikorerwa abamenyeshamakuru batandukanye, nk'abamenyeshamakuru b'abakenyezi bakaba bapfunzwe, ariko biboneka neza ko bapfunzwe kubera umurimo yabo bakora ya munsi ku munsi yo gutangaza amakuru. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, ndetse hari n'amakuru avuga ko Ndayishimiye ashobora gutembagazwa ku butegetsi umwanya uwo ari wo wose. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi
ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kubona abashingamateka bubakiwe sitasiyo yabo y'igitoro ntaho bitaniye no guhemukira abanyagihugu babatoye. Ibi ni ibyashyikirijwe n'umugambwe APDR uvuga ko ibintu byakozwe n'abashingamateka biteye ubwoba kandi ari ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye ndetse n'abafatikanije bashaka kunumya abashingamateka kuko aribo bari bamaze iminsi bashikiriza ibibazo bitandukanye birabana n'ibura ry'igitoro kugeza aho umushingamateka umwe yavuye mu gacerere akavuga ko bagomba gusoza ibikorwa hakiri kare kuko bagenzi be bataha n'amaguru. Mu gihe havugwa ikena ridasanzwe ry'ibitoro mu gihugu cy'u Burundi, umugambwe APDR urongowe na Gabriel Banzawitonde umenyesha ko watangajwe cyane no kubona abashingamateka bubakiwe sitasiyo yabo y'ibitoro bagahabwa n'amaritiro atari make y'igitoro mu gihe abanyagihugu baserukira batagira ayo bacira n'ayo bamira. Kuri ico kibazo kimaze imyaka irenga 2 aho no kwiyunguruza bisigaye ari ikibazo gikomeye cyane kandi gihanze abarundi batari bake. Muri APDR babona ko abo bashingamateka bahemukiye abanyagihugu kuko bari gutegerezwa kubogoza leta ihari kuko bigaragara ko yananiwe no gutorera inyishu ico kibazo c'ibitoro. APDR isaba abanyagihugu gushishoza mu matora yimirije kugira bazotore abarongora bafise imigambi myiza ku gihugu c'u Burundi, ariko bagahamagarira abarundi cyane abashingamateka baserukira abarundi gukora ibishoboka byose kugira ngo bikureho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi, aho abatari bake bemeza ko ibintu aho bigeze biteye ubwoba kandi bakemeza ko byanga bikunda Ndayishimiye yarakwiye gukurwa ku butegetsi kuko ntaco ariko arafasha abarundi uretse amarametanya yamamo ndetse n'ibindi biteye ubwoba yamashikiriza. Benshi bakavuga ko bidakwiye gushikirizwa n'indongozi yo ku rwego rwo hejuru. Tuve kuri ayo makuru avuga ku bijanye n'igitoro, amakuru yacu tabandanize Bujumbura aho ahakorera ikinyamakuru Iwacu haratewe amabuye biboneka neza ko ari byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abantu bataramenyekana barateye amabuye muri rupangu rw'ikinyamakuru Iwacu mu gisagara ca Bujumbura mu ijoro ryo kuwa mbere. Abarongoye ico kinyamakuru cigenga babona ko ari ingendo yo kubatera ubwoba bagisaba CNC kugira ico ikoze. Mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi yarashitse kuri Iwacu, abakozi bari ku mirimo nk'uko bisanzwe. Imiduga isa n'itagira igitoro yari mu rugo. Hari abagabo babiri biboneka ko bari mu myaka iri muri za 50 bari bicaye ku irembo ngo ni abashoferi. Imbere y'ahakorera abanditsi hari amabuye ashika canke arenga 10 yatewe mu ijoro ryo kuwa mbere. Ayandi mabuye ntaboneka neza kubera aho yaguye hasanzwe hari ayandi mabuye aho imiduga ihagarara. Nyamiduga 6 ntiyafashwe n'amabuye. Uravye mu ruhande ruherereye mu bumanuko bw'ikigo cya Iwacu hari ikirindiro c'abapolisi abona nabo barengutse ubwa mbere bakanyarukana batabajwe. Mu rupangu rukwirikira nk'uko kovuga ko ari mu manuko bushira ubuseruko bwa Iwacu hari inzu shasha nziza ifise n'amarembo 2. Amabuye ubiravye uyaterwa aciye hejuru y'inzu ya Iwacu isanzwe ari isohororero ry'ibyanditse, ikaba iri imbere mugabo ibimbafu gato mwiyandikiro ari naho haguye amabuye atari makeya. Hari hafi isaha 1:15 z'ijoro. Nanjewe nari nkiri ku kazi, hari ibyo nariko ndakosora. Abanyezamu bacunga umutekano bavuze ko hari uwo biketse mugabo atabonye aho arengeye. Bikavugwa na Abbas Mbazumutima icegera c'urongoye Iwacu. Haciye hatangura guterwa amabuye. Igihe abanyazamu baja kuraba ibyo ari byo bo bibaza ngo nabasuma mugabo ntibyari uko. Abbas Mbazumutima asaba urwego rujejwe kugenzura umwuga wo kumenyesha amakuru CNC guhamagarira abantu gutekana no gufatana mu nda. Avuga ko uburenganzira bwo kumenyesha amakuru ni inkingi zikomeye za demokarasi mu gihugu.
bagenzi biwe n'abandi bamenyeshamakuru b'iwacu uwo ari muri bake bandika intangamarara zidasanzwe ndetse akaba ari n'umuntu ukora amakuru ahambaye cyane nawe yagize icyo atangaza avuga ko ibyabaye biteye isoni kandi ko bibabaje kuko ibiriko birakorwa biraboneka neza ko biriko birategurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushaka kunumya abagira ibyo bashikiriza mu gihugu c'u Burundi. Ibi nyine akaba ari ibintu biteye isoni kandi bibabaje byerekana ko byanga byakunda mu Burundi hari ikibazo gikomeye cane. Bujumbura abategetsi ntibashobora guha igitoro abagendesha imiduga mugabo bafashe amabisi. Igipolisi kijejwe uruja n'uruza mw'ibarabara cahagaritse amabisi 70 kuri 200 yaronderwa kubera beneza baja kuzidandarisha igitoro aho kunguruza abantu. Nta bisi irenza litiro 40 iyo ikironse. Koloneli mu gipolisi Eugene Bizindavyi we yabwibwiwe abamenyeshamakuru kuzishika 200 zironderwa hamaze gufatwa 70 zikaba zipfungiwe ku cicaro cy'igipolisi kijejwe umutekano wo kwibarabara mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ibyo bagirizwa igipolisi cemeza ko cafashe nomero z'amabisi yagiye araronka igitoro ahantu hatandukanye mugabo nta muntu n'umwe yunguruje. Ico gitoro caciye kigurishwa mu kinyegero bikavugwa n'urongoye igipolisi kijejwe uruja n'uruza n'umutekano wo mw'ibarabara. Colonel Eugene Bizindavyi ntamenyesha igihano kizihabwa bene iyo miduga y'abakozi b'ikibi. Abunguruza abantu bavuga ko ata bisi irenza litiro 40 iyo ikibonetse. Ubukene bw'igitoro bumaze amezi 42 ni imboneka rimwe bugahungabanya ubuzima bw'ico gihugu gito kiri muri Afrika y'ubuseruko gikenye kurusha ibindi ku isi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye akaba atabyemera avuga ko ari abari mu gihugu bamutobera kugira ngo abanyagihugu bagararize inzego kandi bakore imigumuko, ariko bikaboneka neza ko ari amanyanga akomeye cyane aba ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kuko aba yaramaze guta igihugu mu manga ku rugero rukomeye cyane. Abashika muri 20 mu ntara y'Ibitoki mu badandaza igitoro mu Kinywabi baratwawe n'uruzi mu mezi 2 ashize. Abantu batari munsi ya 5 barapfuye batwawe n'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo. Amaritiro ya esansi menshi aratwarwa mu ndwi imwe bica bishitsa kuri 20 bapfuye. Igitigiri c'abakora urudandazwa rwa magendo bapfuye muri ubwo buryo mu mezi 2. Ibyo ni ibiharuro byo mu ntara y'Ibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ubwikena ry'ibitoro ryisubiriza abadandaza b'ibitoro bya magendo baja kubirangura muri Kongo nubwo bishira mu kaga ubuzima bwabo. Mu ndwi imwe gusa abantu baratwawe n'amazi y'uruzi Rusizi hampande y'amaritiro arenga 2000 bya esanse yatwawe kubw'ababibonye. Nakababaro ku bakora magendo. Birabaje kandi ikibazo kihari biragoye kugwanya. Biva ku bukene bw'ibitoro buguma bwibonekeza niko bivugwa n'isoko mu bijanye n'umutekano. Bw'abanyagihugu abo bakora urudandazwa rwo mu Kinywabi ni nk'abakiza. Amamoteri ategerezwa kubandanya akora. Abunguruza abantu bakoresheje amabisi n'amapikipiki ntibashobora kubandanya bakora atabitoro. Rero ko mu Burundi atakihari hategerezwa gutorwa inzira zo kukironka. Bivugwa n'abanyagihugu bo mu Cibitoki bongera ko bati ubuzima butegerezwa kubandanya kandi tutegerezwa kubeshwaho imiryango yacu. Basaba leta gukora ibishoboka byose mu ntumbero yo gutora umuti ku kibazo c'ibitoro cyane cyane mu gusaba imfashanyo abafasha mu iterambere. Iyi ni komine ihana urubibi na Kongo ikorwako n'itwarwa ry'abantu kubera urudandazwa rwo mu Kinywabi rw'igitoro ni Rugombo. Imiryango myinshi y'abunguruza abantu ku mapikipiki ivuga ko imaze gukorwako n'izo ngorane. Ibyuma byacu byinshi bihagaze mu nzu kubera kubura ibitoro, niko abakoresha amapikipiki bidoga. Muri iyo komine abantu benshi bakora urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro cane barapfuye, abandi baricwa n'abasuma. Amasoko yaho nyine yemeza ko abantu 20 bamaze gutwarwa na Rusizi
mu mezi abiri bakuye ibitoro muri Congo babijanye mu Rugombo na Buganda. Ayo masoko nyine avuga amaritiro arenga ibihumbi 5 ya esanse yatwawe. Buramatari wa Cibitoke Karame Bizoza avuga ko ico kibazo akizi. Nubwo biri uko ntagomba kuvuga byinshi ku bakora amagendo y'ibitoro bibonekereza mu ntara yiwe. Haraheze iminsi Cibitoke yarabaye amasumiro y'ibitoro ku banyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura cane cane hampande y'igisagara ca Uvira mu buseruko bwa Congo, badashobora kuronka ibitoro n'amamodokari ya leta niyo aja kukigura. Kuba iyo ntara yagereye Congo ni ukuba abanyagihugu begereye Rusizi bazi neza kurujabuka, bituma urudandazwa rwa magendu ruguma rwibonekeza ariko rukagira ingaruka mbi cane kuko abatari bake bahasiga ubuzima kubera nyine ibintu biba byateguwe nabi cane kandi ibintu biba byakozwe nabi cane, ariko byose bigaturuka ku ntwaro mbi iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abatari bake baremeza ko ikena ry'ibitoro ririko ribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi ririko riraturuka ku njyane ziri mu bategetsi bakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD. Amakuru ahari akavuga ko Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere ari wabujije igitoro kuza mu Burundi kugira ngo asambure ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ariko nanone abandi bakemeza ko nyabuna ari remetanya ari gukorerwa na perezida kugira ngo amukure, namara kumukura amupfunge nk'uko yapfunze Bunyoni. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, mu kandi kanya tuzaza tubabwira amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu gisoda c'u Burundi ndetse n'ibindi bintu biteye ubwoba biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.